Hello family, ndabaramukije ndabahaye mweniwe mwanke bivaye naho muherereye kuri mikro za KNNT TV ni Aimé Sandrine Uwimana nkuko mubimenyereye hama ndabakumbuye cyambere ndabakumbuye cyane gose uno munsi nagiye ahantu n'ahantu hose anniversaire y'imyaka ibiri muga muri anniversaire y'imyaka ibiri sindi tumenyereye y'amavuko umuntu ngo yagize anniversaire yiwe ngo yavutse. Bon, ni anniversaire y'abantu bitwa Awaken Ladies. Awaken Ladies bisigura n'abakobwa canke n'abadamu bakora ibintu vyinshi mu gushigikira abantu batishoboye, abana bo mwibarabara. Ningingo bihaye canke novuga ati ninki urufatiro bihaye kugira bashobore kugira iki guteza imbere abandi bantu biciye muri duke bafise. Rero uno musi nagiye muri anniversaire yabo bagize anniversaire y'imyaka ibiri itanguye gukora, harimwo abadamu beza, harimwo abadamu baberewe, harimwo abadamu basa neza. Rero bon ndazagira interview n'abarongoye ico gikorwa, ngira interview na bamwe novuga aba membre, nongere ngira interview na bamwe navuga gute bagiriwe neza biciye muri iyo Awaken Ladies. Rero ndabashimiye cyane mubandanye munkurikirana maza kumva byinshi, maza kumenya byinshi mutari muzi bijanye n'ico gikorwa, kandi si yuko uzobibona nawe uzucugira wumva uvyifuje cyane gose kumva yuko nawe ushobora gufasha abantu biciye muri bikufise, muri amafaranga makufise. Hariho kimwe umumama yavuze ati abadamu harageze igihe cyuko tutavuga ahubwo dukora tugashitsa hama dushikije tugatanga ibintu dufise, apana ko twama tugira abantu ngo ndafise ariko udashobora gutanga. So mubane nanje munkurikirane mu mwanya mutoya cyanda bashikiriza interview y'urongoye Awaken Ladies. Nibaza ko muza kubana nanje kandi muza kuryoherwa. Merci beaucoup. Awala nababwiye ko ari Awaken Ladies. Rero ndi kumwe n'umwe mu membre yatanguranye nayo, ari mu batanguranye gufashanya n'uwagize icyiyumviro ariwe presidente w'iyi groupe. Ndabaramukije. Amahoro neza. Ni sawa? Ego. Ku bakunzi ba KNNT TV nibaza ko bakeneye kumenya izina ryawe, mwitwa bande? Jewe banyita Muhoza Divine. Okay. Muhoza Divine ajeje iki muri Awala? Muri Awala aho ngeze ubu natanguye ndumu nyabigega umu trésorière, ubu ndi mu gisata kindi kijejwe byo gutunganya imanza. Ego, organisatrice des événements. Ego. Okay, none Awala muri make nka wewe wayitanguranye uyizimo, Awala ni ki muri donc ubisigure neza biramvuruye Awala ni iki? Mu majambo make Awala ukungene yatanguye, twahuriye mu ntuzeya muri ico bita baby shower, no itwa bride shower. Twayigiriye umugenzi wacu yaragomba kubaka, hama turaganira duhejeje kugira urwo rubanza tuvuga tuti twumva twobandanyana, hama turagera igihe turahura, duhuye turiyumvira ikintu twogira kugira ngo tugumane ubwo bugenzi bwacu, hama turaraba ico twokora tubona twiyungunganye canke tugira ikitoya reka dukore ibikorwa byo gufasha imfuvye n'abafakazi. Naho rero byavuye, hama duhavura dutora izina ryitwa Awaken Ladies, ariryo Awala mu mfunyapfunyo risigura abakenyezi bakangutse. Ego, kwinjira muri Awala ahanini n'umutima wo gutanga, kandi umutima wugurutse atari kwigongirako, kuko kandi no gushima Imana kuvyo iba yaraguhaye, kuko ivyo yaguhaye urafise nawe ico wofasha uwo muntu mu buryo buke bwawe. Rero benshi harabazi yuko muri Awala twoba dufise abatugira abadufasha, ariko ntabo dufise. Twebwe turakora mu buryo buke bwacu, hama tugasenga Imana. Ukazubona hariho n'abantu hatubwira ngo kubera ibikorwa byanyu nabonye mukora ndabaterereye amaherayo, hama rero ugasanga hariho bikunze kuko twarekuye mu buryo buke bwacu, hama tugatanga Imana nayo ikaduhezagira. Okay, murakoze cyane. Uyu yari umwe mu bamambre ba Awala, tugushimire cyane. Murakoze cyane. Nukuri turaryohewe cyane ku mayide mupartagije, nkaba nizeye yuko abantu bumvirije bino bintu bazogira ico bafashije. Nukuri je nabonye ari ibintu bimeze neza, gufasha abantu bo mwibarabara. Hari abantu mufise amafaranga menshi
mugabo mutabona ikintu mushaka kuyakoresha. Rero karibu muri Awala, ndibaza yuko muzoshaka gupartage amayide yanyu. Nukuri turaryohewe cyane kandi tugushimira ubugira kandi wakoze cyane. Ego murakoze namwe hama karibu namwe ni Awala yakira abigeme n'abadamu n'abakenyezi. Ego nibo ahanini bari muri uwo mugwi wa Awala. Kandi rero turatumiye n'abandi bipfuza kudufasha, hama tuzifuza no gutera imbere tuje no mu ntara yo mu gihugu hagati kugira ngo dufashe n'abandi bari atari ngaha mu gisagara ca Bujumbura gusa n'abandi. Yego murakoze cyane Imana ibahezagire. Tugire Kristu, nitwa Diane Kampimbara. Mujeje ki muri Awala? Muri Awala ndi umumambre wo muri Awala yatanguranye nayo. Ndayikunda cyane. Ni groupe idasanzwe, ni groupe yadukujije idugeza ku rugezo tutumva uko twovuga, urugezo rwo kwitaho abandi tutaravye ingorane tuba dufise, kuko burya mu miryango ntawe uba adafise ibibazo, ariko burya ibibazo birarutana. Rero nukuri si ku bwacu, si bw'uko inkomezi zacu, ariko twibaza ko ari Uwiteka bidufasha. Muri Awala ku bisanzwe dufasha abakenyezi n'abana b'imfuvyi, ariko hari aho usanga habayemwo amakanyene ari special tukaja kuraba abagwayi bari mu bitaro. Mugabo ahanini turaba abagwayi ariko baba sexe féminin. Telefone nukuri murakoze cyane. Ego merci beaucoup. Nkuko bivuze abadamu dutwagwa na twinshi, turatwagwa n'imishatsi, no udafise idefrige araja kwimosha ugasanga akeneye. Abadamu kubisanzwe turabantu bakeneye utuntu twiza urabizi. Rero samedi misi yose uzorabe nkaryanye usanga twatonze amaguru twamanitse kandi ntibidutwara munsi y'ibihumbi 5. Rero ivyo bihumbi 5 harimwe ibiro 2 vy'isukari. Nico gituma vraiment ntibirinda urutonde runiniya, ntibirinda uburyo bwegewe haruguru, ariko ikiro kimwe conyene c'isukari amasabuni y'igihumbi arashobora gufasha. Turabashimiye cyane rero rwose, mwakoze cyane no kuduha akanya kanyu, muhezagirwe rwose. Yego voilà, rero turabashikirije rero notre invité spécial, umuntu turindiriye turamukoreye bwa duce ku murongo, turarushe nirutse igisagara cyose bwenda murongo uyu muntu murabona, kandi mabona ko yambaye nk'umuntu nyene ukwiye kurondera neza. Rero uyu niwe president wa Awala Awaken Ladies, nkuko nababwiye turabaramukije cyane. Natwe turabaramukije. Ku mazina yanyu ninde nko kubona atabazi? Jewe nitwa niyo dusaba Nadine, bakaba bantazira mama Samuel na mama Awala. Mama Awala nico nari nkeneye atakivuga na cyanda kimuvugira. Okay, afise abana bangahe mu mama tubona hano? Jewe mfise abana 2, ariko abo bana 2 novuga ko wa mbere ari agira 6, wa kabiri akagira 7, abandi bose 5 baratashe. Ari naco gituma mfise cyane impuhwe ku bana bato, cyane. Nico gituma nashobora kumva ko no kwirangageza umwana mutoyi mbonye ari mu buzima bugoye. Yego. Muko ashaye kubivuga afise abana 2 muga hariho 5 b'imbere batakiri kuri nose. Mumva ko ari ndi ntahe tuzomurondera ari wenyene akayidushingira, kuko ndazi ko hari abantu benshi ishobora kuzofasha. Rero ntatebeje mama Awala umwarongoye kino gikorwa twari turimwo, umwe yitangira abantu benshi mu buryo butandukanye, iki cyumviro cyakujemo gute? Nkuko meje kuyivuga nakubwiye ko mfise abana 2 mu mbyaro 7. Rero iki cyumviro canjemwo maze kuronka abo bana, naciye mbona ko umwana ari ikintu gihambaye ku buzima bw'umuvyeyi. Nibutse umubabaro nagira ntaronka abo bana, niho naciye muri agaciro k'umwana. Iki cyumviro canjemwo mbonye maze kuronka abo bana nkabona agaciro umwana afise, niho naca numva iyo ngiye nko mwibarabara nkabona umwana ari mu buzima bugoye, narumva umubabaro cyane. Uwo mubabaro nawumva gute? Abo bana nabashira mu kibanza c'abana banje, nkaca mbona nyene abo bana ingene bagowe bamerewe nabi, nkibuka umubabaro ugira utararonka umwana,
nkabashira mu kibanza c'abana banje, abona abana bamerewe nabi nkumva nyene umubabaro uranyishe, kandi navuga n'ikindi ati Mana ati umfashe, uzomfashe kucize wankoreye ukampa abana, uzompe nanjye ndagukorera ikintu co gushimisha ukumva nyene ko unezerewe kuko warankoreye ikintu gitangaje, nkuko yampaye ikado y'ivyo bibondo nanjye nkumva ko nayo ikado yo kuyikorera mu kwitaho abana bamerewe nabi. Twebwe nta condition nimwe isabwa, umurimo w'Imana nta limite ihari, kandi urumva ntitwavuga ngo twugare umurimo w'Imana. Umuntu wumva ashaka gukora yokora, nukuri ni karibu muri Awala, kandi amenya ati uburyo bwiwe ntaho buja, ntimuzokora igikorwa kitagenewe. Yego igikorwa uburyo bwiwe azoba yatanze buzoshikira barya nyene cagenewe, kuko hari ukuri tukunda kuvugana ngo nukuri ngo Imana iturinde kurya umutsima w'imfuvyi. Yego Imana muri Awala iryo sengesho cyane dufise, kutarya umutsima w'imfuvyi kuko ni ikintu gihuma cyane. Yego kuri nziz rero tubagire kandi isabukuru nziza y'imyaka 2. murakoze cyane. Twizere yuko no mu myaka 5-10 muzoduhamagara kandi tukaza kubashigikira. Yego cyane. Tugushimire cyane. Niki wumva ubwira televiziyo nziz abariko barayikurikirana, abari mu Burundi, abari hanze y'igihugu, niki kumva babashikiriza? Murakoze. Ndabashimiye cyane, nukuri mwitanze cyane kugira muze kutugendera muri anniversaire yacu. Nukuri niteka mwaduteye, hama namwe Imana ishishikare kubakomeza kuko ibyo mukoze namwe bigera kure, bigatuma n'umurimo w'Imana waguka. Imana ibahezagere cyane, kandi Imana ishishikare kubagura n'abariko bararorera ino televiziyo. Imana ibahezagire. Amen. Nkuko mubibona twari kumwe na presidente barongoye Awala, nkuko nababwiye. Hama ndabashimiye cyane kubatwumvirije, bumvise intahe, bumvise ne Awala yatanguye kubabiravye kuva ku ntango gushika kuherezo, abari mu Burundi, abari hanze, aba diaspora cyane cyane. Ndabashimiye cyane. Hama kuri mikoro ari Emesandre n'Uwimana, behind camera yari David, umwadayengesha yakora ibintu vyiza. Ndabashimiye cyane gose. Ciao ciao, mwarahezagiwe, ubuntu bw'Imana bandanye bana namwe. Amen.